Ndayishimiye hoye Hoye! Magufuli hoye. Ku nshuro igira 112 y'inama y'amaho y'ishirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa niho hafatwa ingingo yo gukuraho ibihano iryo shirahamwe ryari ryafatiye Uburundi ku matariki ya 3 Mukakaro 2015 nandwi ndamukiza 2016. Mu itangazo ryashikirijwe kuri uyu wa gatatu itariki 4 Munyonyo 2020 n'userukira igihugu c'u Burundi mu Faransa yamenyesheje ko iyo ari ingingo yaririndiranywe igishika inyuma yaho Burundi bwakoze uko bushoboye kugira ngo bugarukane icuka ciza mu bijanye na politike umutekano hamwe n'agateka kazina muntu. Uburundi bwari bwafatiwe ibihano biturutse ku njyane zo mu 2015 aho umuhisi mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yitoje gutwara ikiringo kigira gatatu. Inyuma y'inshuro nyinshi abaserukira Burundi bagerageza gusaba ngo Uburundi busubire mu ishirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, Ernest Niyokindi aserukira Uburundi mu Faransa avuga ko icatumye iryo shirahamwe rifata ingingo yo gufuta ibihano byafatiye Uburundi ari amatora yo muri Rusama 2020. Amatora yabaye muri demokarasi ntangere yitabirwa n'imigambwe myinshi ubutegetsi burahinduka. Iyo ngingo kandi ngo ikaba ifashwe inyuma yaho abaserukira Burundi banditse ikete bandikira umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa bamusaba ko ku nama yo ku nshuro y'ijana na 10 yahuje ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ku itariki y'indwi Mukakaro 2020 boshikiriza icese urwete rusaba gukuraho ibihano byafatiwe Burundi mu karenganyo. Urwete rwaciye rushimwa n'abandi bari baserukiye ibihugu vyabo. Kuva ubwo Uburundi ngo bwasubiye kuba igihugu gihurikiye mu shirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Mu gusozera itangazo ryiwe Ernest Niyokindi yavuze yuko Uburundi bugiye gusubira kwitabira amanama bukaja no mu bihugu bifata ingingo. Akongera ati iyo ngingo yo gukuraho ibihano Uburundi bwari bwafatiwe ngo niyije guteza imbere imigenderanire, akavuga kandi ko ubwo ari ubutumwa buhambaye ku makungu kugira ngo bwibagire ibyabaye mu ntureka zo mu 2015. Imicegeranyo y'ishirahamwe ya Burundi ryarayisohoye c'ukwezi kw'icumi kwari kurangiye hashe kumenyekana abantu 28 bagandaguwe, abantu 7 baranyuruzwa baraburwa irengero, abandi 29 barahagarikwa badakurikije amategeko hamwe n'umwe yahohotewe ubuzima. Abakuru ayo mabi yose rero ahanini akaba ari imisoresore y'imbonerakure y'umugambo uri ku butegetsi, akaba abapolisi bamwe mu bakozi b'iperereza ndetse na bamwe mu bajejwe intwaro. Muri ico cegeranyo Burundi irerekana ibiziga bimaze iminsi bitogwa byasubiye kuba ndase bitogwa mu nzuzi bireremba mu nzuzi na cane mu ruzi Rusizi, aho nko mu kwezi kw'icumi honyene hashoboye kuboneka abantu barenga 16 batowe bareremba muri urwo ruzi, abagandaguye akaba batazwi. Ama inzego z'umutekano n'izintwaro yo muri ako karere bagaca bihutira kubahambisha atamatohoza abanje kuba ngo bamenye abantu babica n'abishwe ngo bamenyekane hama imiryango yabo iheze ibahambane iteka. Kuri ivyo byose rishamba Burundi rasaba leta y'u Burundi guhagarika ihohoterwa ry'agateka kazira muntu bibandanya na cane igakora amatohoza na cane kuri ivyo biziga bibandanya bitogwa mu nzuzi, mu gihe abantu bamwe baguma babugwa irengero bikerekana yuko abo bantu bashobora kuba arabanyuruzwa mu nyuma bakagandagurwa. Shiramo Burundi rero kabasaba leta kugira amatohoza kuri ivyo biziga bimwe bitogwa bakamenyekana ababica ndetse bagahana bakurikije amategeko. Shiramo Burundi rero isaba amakungu kubaranje akurikiranira hagufi ibijanye n'ihohoterwa ry'agateka kazira muntu mu Burundi byasubiye kwimonogoza na cane bari bizigiye amakungu yari yizigiye yuko ari leta nshasha ibintu bigiye guhinduka, ariko akaba atakintu gisa n'icahindutse ahubwo bibandanya byunyuka gusumba. Kuva mu 2009 hariho itegeko ryavuga yuko abantu
bashobora guhabwa igihano cyo gupfa, iryo teko ryarahavuye. Nta kintu na kimwe uno munsi rero cotuma abarundi babandanya bicwa n'inzego za leta mu gihe igihano cyo gupfa cahavuye. Ikindi naco ni ibintu vyoba bisanzwe, hamwe hoba hariho abantu bakora ivyaha birabaho, nico bituma hariho inzego zijejwe guhana ivyaha, nico bituma hariho amategeko ahana ivyaha. Muga ntivyumvikana ingene abantu bajejwe ubutungane nabo bantu bitwa ko batwara igihugu vyanke yuko bakurikiza amategeko ngo abantu bakoze ivyaha babihanigwe biciye mu butungane, biciye muri sentare. Nta vyaha biba vyakozwe vyotuma abantu bicwa. Tugasaba yuko amategeko akurikizwa, abo bikeka ko ivyaha canke baba babikoze vy'ukuri hakurikizwa amategeko, abantu bagahanwa. Mugabo ntidusubire kumva abantu baguma bicwa. Ni ibintu biteye isoni, ibintu bibabaje cane. Uno munsi ubutungane bw'u Burundi burihoreye, bwarazingamiswe, ahubwo aho no gukora ivyo bwategerezwa kugira ngo burondere izo nkozi z'ikibi zihanwe, usanga ubwo butungane busigaye ari igikoresho c'ubutegetsi mu gutoteza abatavuga rumwe n'ubwo butegetsi. Ubutungane rero bufise uruhara runini bwategerezwa gukora, kandi hagiye umuntu yarashoboye gutabara, iyo umuntu yarafise amabanga rero ntayakore, iyo atayakoze naco kiba icaha. Gukora icaha si kuvuga ugenda kwica abakora ivyaha sabo bica gusa, nabo bategerezwa gutabara abariko barishwa, bakabona umunsi batariko barabikora bamenye ko nabo bariko bakora ivyaha, kuko ayo mabanga barimwo, ivyo bibanza barimwo, ako kuya k'umunyagihugu yirirwa arabira kugira ngo bashobore guhembwa baje muri ayo mabanga bamererwe neza, bamenye ko hari umunsi bategerezwa kuvyishuzwa, kuko ntivyumvikana ingene ubutungane bwojaho bukararama abanyagihugu bakaguma bicwa. Mwene ubwo bwicanyi rero hatezwa guca hugururwa amadosiye atuma babikoze baca bakurikiranwa. Ikindi naco mu mateko y'Uburundi cane mu gitabo c'amategeko agenga ivyo gutohoza no kuburanisha imanza z'ivyaha, baravuga neza yuko kizira kikazirizwa yuko iyo hatowe ikiziga gishobora gushingurwa procureur wo muri ako karere adatanguye gukora amatohoza. Binakenewe kenshi baraja no mu vyo kwa muganga kugira ngo bamenye uwo muntu ikintu camwishe. Ntivyumvikana ingene no munsi rero ibiziga batoye baca birukanga kubihamba. Wa undi ati ibisa birasabiranira, simbona insiguro ifatitse inyungu Uburundi buriko bararondera mu gihugu ca Guinea Equatoriale, kuko nta migenderanire dufitaniye, nta butunzi, nta kahise botwereka bati hamwe twokomeza imigenderanire n'ico gihugu, igihugu coheza kigahungukira kigatora kwa koyokwe. Naco mbona na gitonya ku bwanje ngira nti yagiye kuraba ati mbe wewe ko mbona wewe umaze imyaka irenga 20 ku butegetsi, ngira ingene ubigenza nanje kumbure ari byo nzoheza ngo ukoreshe. Nta kindi, kuko uravye ingena uyo mukuru w'igihugu umushasha hatunganijwe inama z'abakuru b'ibihugu muri aka karere, mbere akabanza no gufata indege babigira ku buhinga bwa none bw'urukana bumenyi, akantaheze ngo abwitabe. Uribaza uti none uyo muntu aragomba yuko Uburundi bwuguruka, Uburundi bugira imigenera myiza kugira ngo ubutunzi bwisununure, kubera nibano ibe myiza hagati y'ibihugu bihana imbibe. Ibyo byose urabona ko batabinezwe. Camujanye rero si inyungu z'abarundi, si inyungu z'Uburundi, ni ibintu vyiwe. Hari abavuga mbere bati kumbure bagiye buntu hariyo mengo n'abantu nakuruze yaragiye yongera ngo ahantu mengo bemera cane cane bintazi baraguza bagira gutengira nivyo byamujanye. Niyo imisi yose azomarayo imisi mengo irenga 4 afise ibindi byamujanye bijanye n'ingo ziwe nyene, uko sinumva iyo yahitamwe neza cambo ca wa wundi yari bagenda muri Tanzania gushikira sekuru wiwe Magufuri yaheruka gutorwa, ntiyari kuruka bunyoni. Nk'uko biri mu itangazo rya leta, ingenzi zinjira canke zisohoka ku butaka bw'u Burundi zizotegerezwa kwerekana urupapuro bipimishije ko rutarenza amasaha 72
rwerekana ko batagwaye umugera wa COVID-19. Mu gihe izo ngenzi zishitse ku kibuga c'indege zizotegerezwa kwipimisha kandi uwo mugera bongere bashigukwa bonyene mu kiringo c'amasaha 72 mu mahoteli abigenewe. Amafaranga yo kwipimisha na y'uburaro akazorihwa na nyene kubikoregwa. Leta y'u Burundi imenyesha ko mu gihe hagize umenyekana ko agwaye haba mu modoka canke mu ndege, ingenzi zose ziri muri iyo modoka canke iyo ndege zizosabwa kugirisha ibipimo bigira kabiri. Abazoba bagwaye bazoheza bajanwe kuvurirwa mu kibanza cabigenewe. Nk'uko iryo tangazo ribandanya ribimenyesha, abanyamahanga bazoba basanganywe uwo mugera wa COVID-19 bazokwiyishurira vyose gushika no ku miti. Ikindi kiri muri iryo tangazo, ingenzi zose zizosabwa gufatisha amahoteli zishikiramwo biciye ku rubuga rwabigenewe rwitwa Mediabox. Leta y'u Burundi yari hagaritse ingendo zose zo ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye inyuma yaho habonekeye abagwayi ba mbere ba COVID-19 hari mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene. Ndayishimiye hoye, Hoye! Magufuli hoye. Hoye! Sisi wanadamu ndo hatuheshimu. Unaangalia tu watu wanasema tunataka change, we need a change. Hasa change gani unataka ya kuzidi ya mheshimiwa Magufuli? Ukanka igihugu uhejeje gusambura ubumwe. None abasi igihugu ntimwabonye bace baruhukira. Imana yacivuga iti sawa banza mujinze. Hanyuma nimwiyumvira ko muri abarundi muzoheza mugaruke. None ubu numva neza yuko bariko baravuga bati nsubire mu gihugu canje c'amavukiro. Muribuka umwana w'icangazi. Umwana w'icangazi yaragiye afata itora rwagiwe ngo jego nzobaho ngo ngane na papa. Ngo nzocagana na papa reka rero ngende kwirira nezerwe kuko papa aratunze yampaye gwanje. Mugabo ukeye kabiri yarakenye. Arakena gushikaho yifuza ko yosangira n'ingurube. Achatagwa kwiyumvira ati aha jewe ndiko niyumvira gusangira n'ingurube abashumba ba data bariko barya neza cyane nanje raba ingene bimeze. Acafata ingingo ati jewe ngira ngende kwa data nemere ndabubwire nti naramenje naracumuye ko mwijuru nongera ngo cumura ko kuko ucumuye ku muvyeyi ubucumuye no ku Mana, hajye ucumuye ku Burundi ubucumuye no ku Mana. Ugahemukira Burundi ubuhemukiye Imana, Imana nayo irakubaza, Imana irakubaza. Hanyuma rero nabo iyo bicaye baravuga bati ndakumbuye Burundi, ndakumbuye Burundi. Ehera abinge n'abarundi bariko bararya kumbati, n'abarundi bariko bararya gateke, n'abarundi bariko barotsa akajumpu, n'abarundi bariko barinywera kagwa n'impeke. Nanje ino samira isazi kumenyo. None jewe nkenyere nicare muri aya makungu, reka jewe nemere ngende ngwe mubi wacu. Nico gituma jewe ncambwira abarundi ingo nta kindi gihugu na kimwe uzoronka citwa Burundi, kandi n'abazoguhubura akaranga gihugu bakavuga ngo wewe ngo turaguhaye mu bwene gihugu bw'Ububirigi, bazoga bavuga ngo Umubirigi yamuka i Burundi